we agakina byukuri nivyo Toni kanatsinda umuvinyu uryoha ushaje ni nk'imwe bya tubona baruka Modric baza kuzamura umugwi wa Real biko biragenda nabi ba Toni Kroos mugabo urabona ni Luka Modric yagumye mu mugwi impano nyinshi Toni zaba ariko naho turaraba Luka Modric mugihe ari gusoka mu mugwi aba bana batarashobora kuba bani integra ngo bafatishe ndavuga witwa Chouameni yaguzwe amafaranga menshi ariko uravye musaruro atanze mwaka kweze wari ubaye baguze Kamavinga nabo yataguye ku integra buhoro tugende tukaraba witwa Federico Valverde nibaza kuba nasigaye mwiyo miliye mu gihe bano batamu babiri ndavuga Kroos na Modric bo hava mu gihe Casemiro yamaze kuba nagenda rero kwa Madrid ndibaza kubongera umwaka umwe bano batamu kiraza kuba atari kibi ahubwo mumenyereza aza kubaha umwanya ungana gute kuko bano nubwo to kwinjira mu kibuga baraza kuba banagira ijambo rinini na cacere muri vestiaire mu Rwanda n'ubundi Toni jikino no garuka ko mu bintu byatumye abongeza kontra Real Madrid ni equipe ifise aba mediateur ubona ko ari nk'abashasha garuka kuri Kamavinga no mu mediateur umwaka ntugira kabiri mu Real Madrid garuka kuri Chouameni naho nyene nuko kuko Bellingham ni hagishika none gacha uco ufata ugacora kuranka ntuze nka Luka Modric ugasigara nande uraba Casemiro kuva agiye ntituranga umukasera ashobora gusubira Casemiro twemeranye neke Kamavinga n'umukinyi mwiza mw'iyi minsi ni Kamavinga ari muri afise performance nziza ashobora gukina ku ruhande ashobora gukina hagati benda kubaze Kamavinga muri Real Madrid wabonye akini nimero wabonye umukocha yahitamo ko mukinisha nimero 3 muga n'umuntu mukasera muga kuva Casemiro agiye nta mukasere tuvyemeza nta mukasera araboneka aza kumusubirira ico nico babashira witwa Chouameni ariko uravye Chouameni nawe ibyatanga nta musaruro Casemiro atangana n'imingana ariko tugira umuntu wo mugore ya Madrid nyene reka tuvuge kuitwa Vinicius Junior Vinicius Junior president wa Real ndavuga Florentino Perez inyuma yaho Vinicius anavugirijwe induru n'abakunzi mu gwa Valence seziri kirarangira bivanye na cyane ku vy'urukoba witwa Vinicius banamwereka benshi ko bari kumwe na president Florentino Perez yamubwiye ati wa musore wenda za kuguterekamwe amasezerano y'imyaka 5 ko amasezerano ya Vinicius arahera mwaka 2024 ndaguterekamwe kontra y'imyaka 5 kuri kontra rusanzwe ufise ndagushira ku gaciro ku muri yardi w'amafaranga y'amanyaburayi hama ndakugira umukinyi wa mbere ahembwa neza muri Real Madrid birumvikana kandi no kumutera intege mu gihe ariko haranavugwa n'ibihuha bya Mbappe kugira umusore aguma afise courage ati no mu gihe wotora bahondo ndaza kuba ndanakongera amafaranga none Toni uremeranya nawe ko Vinicius yo mara ico kiringo c'imyaka 5 yose mu migwa Real Madrid banko no haraburiki abamo agashara keza imyaka iracyari mikere birabimwemerera Intersha afise imyaka miki ikigira kabiri ni Vinicius mizi sezo zibiri ya do convince yigenjeje neza genda urabitsindo Benzema agenda gutsinda yabari ni Vinicius yamushira ku isaha niwe yaprovoka akinjira muri box agatanga amapasi ava mu bitsinda ikindi naco twogaruka kuri wajya mediateur kindi muze kuruze na Modric ntiharagira uyu mwaka bategetse kumara muri Real Madrid kuko aba bakinyi ba Chouameni na Kamavinga ntabwo baramenyera mu mugwande wa Real Madrid yeze binumvikana ariko nigira kuri ayo masezerano yahawe witwa Vinicius bivugwa ko na cancana ariko mutera intege mu gihe yo twara Ballon d'Or mu mugwa Real Madrid arongerwa amafaranga ngo n'agashara karaza kuba kanaduga birumvikana ko ari witwa Florentino Perez abandanye yereka no musore kari kumwe nawe ariko tukiri muri Real Madrid nyene ni witwa Kylian Mbappe uko buke yuko bwije hazafereze shasha Florentino Perez buriya ngo abamwegereye na cyane banegereye n'umugwi wa Real Madrid binavugwa ko nubwo ngo ibinyamakuru byinshi biguma byandika ngo Mbappe kuza muri Real ngo si ngombwa ko bamugura muri Noci na cyane mu gihe babona ko neza na neza Real Madrid ifise amahigo menshi yo kumuronka mu kubuntu mu mwaka uza ni Paris Saint-Germain nabo babwiye Mbappe ati ivyo nivyo kutoza utunyoni navyo dukeneye turashaka utubwire ingingo wafashe nimba uhaguma nimba utaguma tugushe ku isoko kubwo Intersha Mbappe nubona ko bari karakoresha uruyeri kuko Mbappe bivugo byose aguma fenta ati genda shaka kuguma mu Paris Saint-Germain ariko ntacu barayaga n'ubuyobozi bwa Paris Saint-Germain ugiye kuraba Toni ni Mbappe ariko akoresha uruyeri kugira ngo umwaka uhere azogende ku buntu anabika kanoti kangana ni miliyoni 120 zije ku mufuko wiwe ni na Paris Saint-Germain nayo ugiye kuraba ariko ikoresha ubwenge nawe nikoresha uruyeri kubera yaramuteye ku mitahe myinshi Mbappe bamuta ku mitahe myinshi bashaka yuko vy'ukuri basi bunguke
ikintu je kintu novuga kuri Kylian Mbappe n'umugore wa Real Madrid ni Mbappe ubwiwe we agomba kugira nawe nyine agomba kugenda ku buntu kugira ya miliyoni bayivugana n'umugore wa Real Madrid aje mu mufuko rukitema bayashire mu mufuko muga ni president wa Paris Saint-Germain na Life yamaze kubabwira na meme na directeur technique yamaze kubabwira umukocha Luis Enrique yuko mu bakinyi umwaka Paris Saint-Germain igomba gukoresha ko Kylian Mbappe ataho bagomba kumushira ku isoko kugira bagirene baronka amafaranga akwiye yo gutuma bagirane yo gutuma Paris Saint-Germain igirane imwungukeko mu gihe nuze Paris Saint-Germain mugurisha mu gihe Paris Saint-Germain mugurisha umugwa Paris Saint-Germain za kuba wunguze mu gihe nuze baza gusohoka ku bazoba bahomvye ico cyo kiragaragara umugwa wa Liverpool n'umugwa wa Liverpool iyindi migwi yose yaravuyemo ariko Liverpool nayo birimo mwibanga rikomeye cyane muri no affaire Mbappe buriya ngigisigaye amafaranga Real Madrid bari capable yo guha Kylian Mbappe Liverpool nabo bari capable yo kuyamuhereza igisigaye nuno mukinyi afata umwanzuro gusa nta kindi Liverpool bari tayari ubona ko uno musore amaze kuba nagaragaza ko ashaka kwerekeza muri Real Madrid hano Liverpool koko binjiye muri affaire ako kubwanje mbona amahirwe ni make Mbappe kuyunga n'umugwi wa Liverpool ikintu je no kugira ku mugwi wa Liverpool na Kylian Mbappe biragoye cyane kuko Mbappe ubwiwe nyene naravuga ati jewe umugwi nifuza nkene kuja mu mugwi wa Real Madrid ico nico kintu ca mbere nogaruka ku mukinyi Mbappe igikurikiye Paris Saint-Germain yoyo hagize umugwi wa Real Madrid botambira hejuru niho byashaba hagati yabo Real Madrid na Paris Saint-Germain hariho kudahanahana abakinyi kugizene guhari hako Paris Saint-Germain niri kitanga umukinyi muri Real Madrid yowe niri kimutanga muri inde muri Manchester ariko Ernike twibukanye ni Mbappe batamugurishije agenda ku buntu ese ubundi vyo kwanga gute ko baza kumutanga muri Real Madrid hano Paris Saint-Germain igihari gusa nuko Mbappe aza kuba nerekana ko asohoka bamubwiye ati wo mugabo we tubwira umwanzuro wawe kugira tumenye ico dukora pari gihari kumugurisha kwa Paris bamaze kuba banabishira mu mutwe ahubwo Mbappe ni wari karatevye ibintu mwabagabo Mbappe ntashaka kuvuga iki muri mu mutima ni kwaru yari twavuga Tony wewe ubwiwe agomba kuguma mu mugwi wa Paris Saint-Germain ntagomba kuguma kugira mu mwaka uza bijya nivyo yivugisha nagomba kugumamo kugira mu mwaka uza agende ajya amarara recruitment bagira ntibayakashira ku mufuko yes ni mu mugwi wa Real Madrid ne yari kavuga na cyane kwito Kylian Mbappe ubona ko uko bwije nizo nkuru zishasha ziba zinavuga ko no mugwi ariko tunidekeza neza mu gihugu cy'Ubwongereza mu gwa Manchester United abakunzi bawo bateguye imyiyerekano cyane banerekeza ahasanzwe hanari ibiro bikuru bya Manchester mu gisagara ca Manchester kugira nonavuga ngo biyamirize famille Glazer isanzwe inayoboye uno mugwi wa Manchester na cyane mu gihe hariko aravuga ko famille y'abarabunda avuga uwito Emile yaragiye kubanagura uno mugwi ariko gushika n'ubu bitaraba officially bino famille y'abano barabu inahabwa uno mugwi wa Manchester bibonekana ko ino famille Glazer iri kiratevye ibintu kugira navuga ngo abakunzi b'umugwi wa Manchester agashavu kaduze imyaka irenga 12 ino famille Glazer ifise no mugwi bo babona ko ataco barashika ko imyiyerekano irategekanijwe ku ruhande rwa Manchester United kubwo wenteja eske koko yariyo solution nziza kuri bano bakunzi ba Manchester kugira bashobora kuba banaronka ubuyobozi bushasha banirukana ubuyobozi bwahora irebe ibiganiro birahari kuri no famille yahahora iyoboye no mugwi nuno mugwi mushasha wuno mugabo Emile bagomba kugura Manchester ari kubona ko ibintu biracari navuga ngo mu mayira biri no gwaheze igihe n'ibivugwa ko biri kuri stage ya nyuma kugira birangire ariko n'ubundi still ntibirarangira umugura cari mu minwe ya famille Glazer ugiye kuraba neza Tony ni igituma abarorerezi bagize imyiyerekano bategura imyiyerekano ni kumbura gashafu bafise Tony raba mu myaka yahera Manchester United gikiramwo ba Cristiano Ronaldo ba Giggs ni yari Manchester ifise izina uzi kuhura na Manchester waragugumwa urundi mugwi uri equipe adverse ariko ubunye ni Manchester iri mu bihe bibi kuva mu myaka ugiye kuraba uravye Ferguson agiye rakafata ku myaka 12 wana nibyo baravuga kuva kuri myaka 12 kuri Ferguson nta mumenyereza bararonka listable ubundi umumenyereza amaze kubigerageza raba kwa Manchester Ferguson yabasigiye witwa David Moyes biranga haraza haraciyemo abitwa ba Luis van Gaal harabanze haraba Mourinho Ferdinand
ba Mourinho Aya bose no, baracari yari gigs yahaciye gato naho nyene yari umukinyi mbaza kuba banabura umumenyereza bamushaka Yari kugira kizigenza, arangize saison okay haraza Jose Mourinho vyaramutaye kuba amazi Mourinho yaragerageje ko yabahaye Europa League yarabaye Europa Europa League. League mugabo yashize agatima kabe mu bakinyi urabona ko hari abakinyi batahuza hari abakinyi ariko twavuga ko uyu mumenyereza haru Erik ten Hag niwe mumenyereza ariko asa n'ugerageza rero muri imyaka 12 umusaro kuri Manchester ntawe uhari umeze neza agashavuriro kuba kanaduga birumvikana muco gutuma n'abafana agashafuka ni gatoni kuva Ferguson agiye ni Manchester United turasubira kubona itwara igikombe ca Champions ariko icyo gutangaza kuva Ferguson agiye Manchester buriya ku mugano wa Burayi numwe mu migwi imaze gukoresha amafaranga menshi atari uwa mbere n'uwa kabiri kuko ubona ko baheruka kuba banarenganwa na Man City ariko Manchester uhereye kuva bagura witwa Paul na Pogba miliyoni 120 ukaduga kubitobaruka k'amafaranga baguzwe aba bose bahari Maguire n'amafaranga menshi Maguire ava muri Leicester bakoresheje menshi ariko ntacyo bashitse bamuguza amahera menshi gendura abo mukeba wa Man City watwagiye utwara ibikombe byose imyaka iheze yose Man City yatwara ama Premier League Man City ubiji itwara Premier League turo hafi zibiri zitatu yikurikiranye gendura wa Manchester United uheruka Europa League yo kuri Jose Mourinho baheruka gutwara Premier League ryari kandi ni Man hagera igihe bakabura na qualification yukuja gukina Champions League ni Man itakija muri Big 4 ikishobora kubita nk'imyaka ibiri yikurikiranye igiyeyo ishima Imana ishimira ko ahubwo bona shimirana cyane cyane witwa Erik ten Hag bona ko yatangiye kuba nubaka umugwi nubwo nawe byamusabye ingufu nyinshi cyane n'abakinyi benshi yaje kubona akoresha n'ubu aracyabandanya yubaka yese no kurindira rero SK imyigaragambye ku ruhande rw'abakunzi ba Manchester iraza kuba inahindurika ariko twabonye umufana ku ruhande rw'Uburayi ari umwe mu bantu baba bafise none avuga ngo ijwi rigera kure ikindi naco ugiye kuraba Manchester United ugiye kuraba i Londres iri mu nka equipe novuga ko ari nk'iyambere ifite abafana benshi Manchester ngira bahiganwa na Arsenal i Londres hari umugwi wa Chelsea West Ham Fulham Manchester niho habarizwa Manchester United na Man City bari mu gisagara kimwe ariye no gushika nayo